umuvukanyi wanyu agatwasi ngiye namubwiye inshuro zibiri nimba ivyo twagwaniye ari byo wagwaniye, nimba ivyo twagwaniye muri CNDD-FDD ari byo nawe wagwanira, nuze mu mugambwe CNDD-FDD cyanke ubu mugenzi w'umugambwe muramubaza. Naye mubwiye turi mu Kigobe n'umukuru w'inama nkenguza amateka n'abakiri cegera c'umukuru w'inama nshinga amateka, nasiwe kumubwira turi muri Nigeria i Abuja, ndamubwira nti uracibuka ivyo nakubwiye nti nimba ivyo CNDD-FDD twagwaniye ari byo nawe wagwaniye, ni winjira mu mugambwe cyanke ube umugenzi w'umugambwe. Ntanakimya nyishuye naciye namubwira nti jewe sinihuta, ivyo mvuze mba nabizirikanye umwanya muremure, uzogira kuvyiyumvira bitakigira inguvu. Karibu. Ndasuriye kubaha kaze nshuti banywanyi mubana natwe makuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza kumuresha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV, mbonesha kure ibashikiriza makuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Ndabakengurukiye kandi ndabahaye kaze rero mu makuru tugira tubashikiriza mw'iri joro, n'amakuru yiri wavuga mu mihingo itandukanye, n'amakuru kandi araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Mu gihe rero amatora yimirije ngaha mu Burundi mu mugwi ujejwe gutunganya amatora ndetse no kuyategura ari wo Seni, kuri ubu ngubu havugwamo inkuru itari nziza, aho rero urongoye uyu mugwi Seni ari we Prosper Ntahorwamiye yoba ahuye n'ibara, bivuga ko rero hoba hari akagwi gitwaje ibigwanisho kamutegeye mu biro aho yakorera, ndetse bikanavuga ko kuri ubu yoba arashwe, ndetse binavuga ko yoba arembye cyane. Uyu muhinga rero yagirizwa ko ngo yoba arimo arakora amanyanga mu matora yimirije muri uyu mwaka wa 2025, aho rero ngo ariko arahengamira ku muganga uri ku butegetsi wa CNDD-FDD, ndetse ngo aho abanyagihugu bidoga bavuga ko ngo yoba ariko arabakina ikinamico. Aya ni amajambo yasubiyemo kandi n'uwari arongoye umugambwe Seneri Inyankamugayo ariwe Honorable Agathon-Rwasa, aho rero yavugaga ko mu matora ariko arategurwa ngaha mu Burundi ngo abanyagihugu bamaze kuyabona ko ngo hoba harimo agakino k'ikinamico. Kuri rero umugwi utavuganwa n'ubutegetsi ari wo Red Tabara ukorera mu bumanuko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, biravuga ko wateye mu biro aho uyu mugabo Prosper Ntahorwamiye nyine akorera, ndetse mu biro nyine aho akorera aho bategurira amatora, bivuga ko rero ngo yoba yatewe n'uyu mugwi witwaje ibigwanisho, ndetse bikanavuga ko yoba ahakomerekeye cyane nk'uko amakuru duhawe n'amasoko yacu abishikiriza. Mu gisagara c'ubutunzi rero i Bujumbura mw'iri joro ibara riraguye, aho rero uyu Prosper Ntahorwamiye aramutswa umugwi ujerwa amatora ngaha mu Burundi Seni yoba ahuye ni ivyago bikomeye cyane. Rero n'amakuru adushikiye kuba imaze kumushikira mw'iri joro, ndetse binavuga ko hoba hari n'umugwi witwaje ibigwanisho ngo waba wateye mu rugo iwe. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi we ariwe Evariste Ndayishimiye yamenyesha ko mu gisata c'amagara y'abantu ngo hari ihangiro ry'uko muri buri ntara mu zigize Burundi hazokubakwa ngo ibitaro bikomeye kandi by'akarorero birimwo ivyuma by'akarorero, ngo ku buryo ata Murundi n'umwe ngo yoba akigira umutwaro wo kuja kwivuza hanze y'igihugu ashakayo imiti. Ibi yabishikirije kuri wa 15 Rusama 2025 aho yari mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD wariko uriyamamaza ku bwaya amatora nyine y'abashinga amateka n'abagize inama y'amakomine amwe yimirije kuba kuri uyu wa 5 Ruheshi 2025. Abasungusungu cyangwa se abikorera imizigo ngo nabo mu ntara ya Gitega biravuga ko nabo ngo batatanzwe mu birori byo kwiyamamaza mu muganga uri ku butegetsi CNDD-FDD mu ntara ya Gitega kuri uyu wa 15 Rusama 2025. Ndayizeye Rajabu aserukira uwo mugwi y'abasungusungu avuga ko bashimye kwitaba ibi bikorwa ngo kubera bakunda cyane umuganga uri ku butegetsi wa CNDD-FDD, bagashima iyo yawakuye
bakaba rero bashima iyo wakuye igihugu cacu c'u Burundi ngo naho kigeze kuri uyu munsi mw'iterambere. Mu ntara ya Bubanza ho ngo nta modoka ikirengana, ipikipiki canka abagenda n'amaguru nimo ngo bafata ibarabara rihuza komine Musigati ndetse na zone Muyebe baciye muri komine Rugazi. Imvura nyinshi yaguye mu gatasi no kuri iyi mpeshi yarononye cane iryo barabara ata mwaka wari uheze rikomeye. Ryatumye rero abagiye muri zone Muyebe boroherwa mbere ngo bagashika muri komine Rugazi baciye muri komine Musigati. Ubu ngo ntihahita ngo keretse abagenda n'amaguru ngo kubiyunguruza ku mapikipiki. Iryo barabara riragoye cane ngo gucamwo, huzuyemwo ibimanga ngo n'uturaro tumwe tumwe turimwo ngo kubomoka kubera ububi bw'iryo barabara. Ubu ngo uja muri zone Muyebe afata urugendo rurerure ngaho ipikipiki ariha amafaranga 30,000 by'amafaranga y'amarundi. Musanteri wa komine Musigati amenyesha ko ubu mu gihe c'imvura ngo bitoshoboka ko iryo barabara risanurwa. Avuga ko imvura igabanutse ko mu gihe ngo co muci amakoperative dukunde igihugu twiteza imbere ngo ari muri zone Musigati ndetse no muri zone Muyebe bazorisubiramwo, komine nayo ngo ibaronse agashiru kabute. Ivyo ngo navyo barabivuganye n'abarongoye iyo koperative. Mu gipolisi c'u Burundi ho rero hariko haravugwa ishavu ntangere. Umwe mu bapolisi b'u Burundi yatwandikiye asaba ko tubafasha ngo gushikana ubu butumwa. Yagize ati amahoro turifuza ko mwodufasha gushira ahabona amagorwa abapolisi b'igihugu barimwo. Kumbure abategetsi bokumva akamo kacu. Mu by'ukuri ubu abapolisi benshi ntibakigira umwambaro, impuzu n'ibirato byarabahereye ko. Ubu haraciye imyaka irenga 4 atana kimwe baduhaye. Aho rero uca usanga abapolisi bariko baribana imyambaro, teni ndetse n'ibotini. Nka jewe mbandikiye ubu butumwa, ibotine yanje barayintwaye. Sivyo gusa bibana impuzu z'imvura ndetse n'inkofero ibizwi nka bere navyo nyene baraciye imyaka irenga 4 batabiduhaye. Abapolisi turarenganwa cane. Abasirikare bo ngo bararonka imyambaro cyangwa se n'ibirato. None akagira ati mbega twese ntidukorera leta imwe canke twebwe ibyacu biribwa? Ivyo ngo iyo tubajije ico kibazo nta yindi nyishu batubwira bati nimurindire, ariko twararindiriye twarabuze. Hari ikintu kibabaje kandi cananiranye hano iwacu mu Burundi. Mu bindi bihugu umupolisi n'umushahara bamuha hongerako ayo kugura umwambaro w'akazi, maze bakaca bashiraho imangazini y'igipolisi, umwe wese akaza arigurira uko abikeneye. Ubu iyo turonse umuntu yashoboye kubika neza umwambaro cyangwa se teni tuwugura amafaranga 30,000 y'amarundi. Turose n'uwabitse ibotini nayo nyene tuyigura 30,000 y'amarundi, ariko biragoye cane rwose kumuronka. Ni akamaramaza kubona igihugu kiduha akazi kiteka nkaka ariko ntikiduhe umwambaro w'akazi. Muzorabe abandi bose ahandi hose umwambaro w'abapolisi ufatwa nk'iteka ry'igihugu. Muzorabe uko umupolisi ahagaze ni ishusho ikomeye y'igihugu, ariko hano iwacu mu Burundi abategetsi baraca iruhande y'umupolisi yambaye impuzu zacuye zaheze ziteye ibiremo, inkofero yataye ibara, ikirato capinze, bakumva bisanzwe bakirenganira ntaco tugifise tuvuga. Twebwe muraraba mwebwe mutuvuganire. Ubu butumwa rero ngo buraraba Martin Niteretse, umushikiranganji ujejwe abapolisi, arakwiriye ngo kuba yofata ingingo ndetse akaba hari ico yokora kuri ivyo nk'uko nyene bishikirizwa nabo bapolisi.
Reka rero mbashimire mwese twari kumwe mu makuru twabashikirizaga mw'iri joro tube tuyasuzire ngaha tuzosubira mu gatondo makuru araza kubagizwe ko umunesha kuri mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV imunesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro babigizwe kandi bavyakura amatoza mu bisata bitandukanye haba muri politiki mu nkino mw'iperereza mu gateka kazi na muntu makungu ya kure ndetse n'andi makuru yose bariko ravuga mu kibano ndabakengurukiye kandi ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe gusa mwibuke uko ufyonda sabone na partage niba mutaravyondako kugira muze muraba mbere kubona amakuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza kuri munesha kuri mukunda cyane muri Rudende ya Isange TV munesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro bibagizwe kandi biba vyakorewe amatohoza rero ryari iteka n'umunezero ntangire byo kuba twari kumwe namwe mu mwanya tubana amakuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza gatano kuri gatano.